wamushimangiye udashobora kunyiganyiza wamushimangiye ameze nk'umusozi Siyoni udashobora kunyiganyiza wamushimangiye udashobora kunyiganyiza wamushimangiye abizigiye uwo mwami bameze nk'umusozi Siyoni udashobora kunyiganyizwa wamushimangiye udashobora kunyiganyizwa wamushimangiye Yesu natugirire neza umviriza mwene data umviriza ukuri kose Imana yakeneye gusubira ahandi subira hamwe hafi ufate agacerere uyibwire uti Imana ibi bintu bizoherera hehe iherezo ryanje meze uku nyene bizobirishe zizobirihe meze uku genda ubaze Imana izo ngeso zikimeze uku wibaza ko zoja mw'ijuru wibaza ko zoja hehe genda Imana iracakurindiriye n'inyembabazi nyinshi cane yama yiteguriye umuntu wese aho naho Abisirayeli bava ku Mana bakaja mu bigirwamana Imana yarabareka kuko uvuye ku Mana uba ukuye ku ruzitiro Yesu aradutabara uba wiyugururiye abadayimoni uba wiyugururiye ibigutera uba wiyugururiye ibintu byinshi ushobora kugira nabi mugabo muri ivyo nyene Imana yavuga ngo reka bibareko nivyamara kubabako bazosubira muri ya ndirimbo bayiririmbe basange havuga ngo iyo baba abanyabwenge bari kwiyumvira bakibaza ku vyiherezo ryabo bazoca bagaruka Yesu nashimwe kuko n'Imana ikunda guharira bamenye ko ari Imana ikunda guharira naho bazoba barasubiye inyuma bakagaruka kuri jewe nzobakira n'abana banje Yesu nashimwe Yesu nabahezagire bene data iyo tumenye ivy'amahoro iyo umenye ivy'amahoro muri iyi minsi hariho ukuntu wari guhindura ibintu hariho ukuntu wari gukora ibintu hariho ukuntu wari gukora Yesu natugirire neza hari ijambo muri Mika igice ca 6 twasoma amajambo ijambo ry'Imana ryambwiye ngo Imana irafitaniye imiburano n'abantu bayo Yesu adutabare Imana idutabare Mika igice ca 6 reka tubashira amaso dusome Mika igice ca 6 niteza ko yasoma yose ariko reka dusome ijambo y'Imana duhere ku murongo wa mbere avuga ngo Uhoraho aburanya abantu biwe enda nimwumve ico Uhoraho avuga ati va hasi uburanire imbere y'imisozi uturambe nitwumve ijwi ryawe
yemwe misozi namwe amatanguriro y'isi yahamye, nimwumve ukuburana k'uhoraho, kuko uhoraho afitiye imiburano n'abantu biwe, kandi agira aburane n'Abisirayeli. Yemwe bantu banje, nabakoreye iki canke nabagoje iki? Nimukimbarire ko nabaduganye nkabakura mu gihugu ca Egiputa, nkabacungura nkabakura mu nzu y'ubuja, nkarungika Mose na Aroni na Miriyamu kugira ngo babarongore. Yemwe bana banje, enda nimwibuke imigabo Baraki umwami w'Imowabu yigiriye n'ico Balamu mwene Beyori yamwishuye. Mwibuke ivyabaye uhereye i Shitimu ukageza i Gilugali, kugira ngo mumenye ivy'ubugororotsi nakoze jewe Uhoraho. Mbega noremuka niki imbere y'Uhoraho, nkunama imbere y'Imana isumba vyose? None nomurenguka imbere njanye bimaze vyoshejwe n'inyama zimaze umwaka? Mbega Uhoraho yohimbagwa n'amapfizi y'intama 1000 canke inzuzi z'amavuta yera 10,000? Notanga imfura yanje ku gicumuro canje, imbuto y'umubiri wanje nkayitanga ku caha c'umutima wanje. Ko yakweretse iciza ico ari co ga yewe muntu, mbega hari ikindi Uhoraho ugomba ko atari gukora ibiroranye no gukunda kugira imbabazi no kugendana n'Imana yawe wicishije bugufi? Yesu adutabara. Uhereye ku murongo w'indwi haravuga ngo Uhoraho abagiriza icaha. Uhereye ku murongo ku gice c'indwi haravuga ngo Mika arizwa n'ivyaha biri mu gihugu n'ibindi ntitwabisoma vyose, ariko urandika hahandi ushishikare kuhasoma. Hari igihe hari ivyaha bibi, aho usomye hari ibindi vyaha babivuze. Imana yavuga ngo mbega no kwirengagiza itunga riturutse mu vyaha. Avuga ngo bafise iminzani ibesha, ngo n'isaha irimwo ibigeresho bihendana. Aravuga ko hariho umuryango, aravuga ko hariho ibinyoma, aravuga ibintu bitari bike umuntu ashobora kuvyisomera. N'uyu na Mika nyene arahishurirwa ivyaha vyariko birahakorwa muri iyo misi. Urahasanga ibi bintu vy'ibibi. Usomye kuva mu wa 3 igice c'indwi hava amaboko yabo yamugoreye gukora ibibi. Umuganwa ari n'ivyo yaka, umucamanza acingurire, uhambaye yenyaguza ivyifuzo bibi vyo mu mutima wiwe. Uko niko babijishira hamwe. Urusha abandi kumera neza ameze nk'umukere, kandi ubaye urusha abandi kugororoka n'insobane kurusha uruzitiro rw'amahwa. Yesu nadutabara. Umurongo wa 2 uvuga ngo abubaha Imana baraherengeteye mw'isi, kandi mu bantu nta n'umwe atunganye, bose babundira kuvisha amaraso. Umuntu wese ahiga mugenzi we ngo amuteme ururiba. Imana itugirire ubuntu, Imana itugirire neza. Ibi bintu sinobiteba ko umuntu wese arazi biri mu mutima wiwe, arazi biriko biramubako. Iki gihe cari ico kuri Mika, kumbure sinzi igihe cacu birimwo, ariko nawe urabibona. Nibi nyene ibyaha vy'umujyano ntivyari bibutse, ibi vyaha vy'ingurire ntivyari bibutse, ibi vyaha vy'uko umuntu yanka mugenzi we, ibi bintu ntivyari bibutse. Imana iravuga ngo ifitaniye imiburano n'abantu bayo. Imana itugirire neza. Bene data, ijambo ni ryarindi wiyo abanyabwenge bo kwiyumviye iherezo ryawo. Yesu nadufashe. Zaburi ya 50 tugiye kurangiza. Zaburi ya 50 wiyumvire icuri burebukana imbere y'Imana nawe uyu munsi. Turahera ku murongo wa 17. N'aya majambo nyine. Zaburi ya 50 turahera kuri uyu murongo wa 17. Haravuga ngo kuri nyanka guhanwa ugashurira amajambo yanje inyuma yawe. Iyo ubonye umusuma wemeranya nawe, kandi wifatanya n'abasambanyi, uhaye ikibi akanwa kawe.
ururimi rwawe rwigenera ubugunge, ukanamuvuga nawe uwo muvukana, uremenaniriza mwene nyoko bwite, w'ivyo urabikora nanje ngahora, ukiyumvira yuko mwanye nawe rwose, ariko nzoguhana mbishira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. None rero yemwe abibagira Imana, nimwiyumvira ibi, noye kubashishimura hakabura uwo bakiza. Yesu nadutabare. Imana ishishikara kwinginga abantu kugira ngo umuntu wese yimenye. Imana iravuga ngo hari abantu b'inyama guhanwa bashiburira amajambo y'Imana inyuma, ariko ngo iyo babonye abasuma bemeranya nabo, iyo babonye abasambanyi bifatanya nabo, bagaha ikibi akanwa, bakagana bavuga uwo bavukana nabi n'ibindi bikorwa bibi byose. Ngw'ivyo urabikora nanje ngahora, ivyo urabikora nanje ngahora, ukiyumvira yuko mwanye nawe rwose, ariko nzobishira imbere y'amaso yawe byose ndabiguhanire. Imana dutabara. Mwene data, sinzi ibyo ufise mu mutima wawe, sinzi uko umeze mu mutima wawe, mugabo ndakubwira ngo iyo umenye iby'amahoro wari guhindura ingeso. Yesu natugirire neza, Yesu natugirire neza. Imana igutabara. Iyo umenye iby'amahoro wari kwicara ugasubiramwo ukaraba neza iherezo ry'izo ngeso zawe. Yesu atugirire neza. Ariko hari abantu babaye abahizi, hari abantu by'ukuri barwanye intambara baranesha. Reka turabe Pawulo ariya mu cete yandikiye Timoteyo, kiriya cete ca kabiri turangiza amajambo y'Imana yandikiye Timoteyo igice ca 4, cete ca kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo igice ca 4 umurongo wa 6. Aravuga ngo cete ca kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo igice ca 4 umurongo wa 6, turagabana kugeza ku murongo w'8. Aravuga ngo kuko jewe n'ubu ndiko ndasukwa nk'ibisukwa ku gicaniro, igihe cyo gutambura kwanje kirashitse. Nagwanye intambara nziza, narangije urugendo, nazigamye ukwizera. Ibisigaye mbikiwe igisibo cyo kugororoka, ico umwami wacu umucamanza agororotse azompa kuri wa munsi. Kandi si jewe jenyene nzogihabwa, ariko kandi n'abakunze kuzoseruka kwiwe bose bazogihabwa. Yesu nabahezagire. Uwo n'umukozi w'Imana Pawulo amaze kumenya Imana, amaze guhishurirwa ivyakagakiza ivy'inzira, araheza agwana intambara nziza, aziga mu kwizera mu rugendo rwiwe. Mu majambo menshi yigishije, ama yaravuze ati jewe narize guhaga ndiga gusonza, ivyo bintu naco bingira. Yesu nashimwe. Hano aravuga ati mbega ntimuzi yuko umuntu wese akeneye impera iyo ariko arahiganwa, akwiye guhiganwa neza, kuko impera ironka umuntu yarushanijwe neza by'ukuri. Kandi aravuga ati nanje ndiruka, ariko si nk'ubutazi yaja, ngo kandi nk'ubitari ibipfunsi, ariko si nk'umuntu ahusha. Yesu nashimwe. Hano aravuga ati kandi ku bwanje sinibwira yuko maze kugifata, ariko nibagira ibiri inyuma nkaheza ngashingira ibiri imbere, kugira ngo nanje ntanguranirwe ku mpera y'umuhamagaro wo kuja mw'ijuru, icatumye nanje mfatwa. Yesu nashimwe. Aha rero ariko ararangiza anezerewe, aravuga ati ku bwanje numva ndiko ndasukwa nk'ibisukwa ku gicaniro, numva igihe canje cyo gutambura kiriko kiragira gute, kiriko kiragera, kiregereje. Atariko nagwanye intambara nziza, nazigamye kwizera, mbikiwe ikizibo cyo kugororoka, ico umwami wanje Yesu azompa. Yesu nashimwe. Aha niho umuntu wese yo kwipfuza. Nabaramu yari umupagani, mugabo sinzi ukuntu yari yaramenye ivy'Imana, yakavugishwa nawe nyine arihweza, aravuga ati conka mpazokwipfira nk'uko abagororotsi bapfa. Yesu nashimwe. Naho byari byamugoye,
naho byari byamunaniye mugabo avuga ati coma bazokwipfira nk'uko abagororotsi bapfa. Umviriza mwene data wifuza cyane iri jambo, Yesu aguhezagire. Aha ndarangije. Twumvise amajambo y'Imana. Imana ibwira umuntu wese ngo iyo baba abanyabwenge bakwiyumviriye bakiyumvira ku byiherezo byabo, ku byiherezo by'ingeso zabo, ku byiherezo by'ibikorwa byabo, umuntu wese akabiraba. Imana abwira Abisirayeli, temwe mw'Abisirayeli reka kujya no kudibama, hari igihe kiri imbere. Iyo mumenye iby'amahoro mwari guhindura ingendo, mwari kumenya ukuntu mugera hagati muri iyi minsi, mwari kumenya ukuntu mwokora. Yesu nadutabara. Bene data bakundwa ba Yesu, n'aya majambo ni imburi Imana iza mu mutima wanje kugira ngo mbwire umuntu wese ngo asuzume igikorwa ciwe ku gatwe kiwe, nk'uko mu Bagalatiya hatubwira ngo umuntu wese nagire gute? Nasuzume ku gatwe kiwe, kuko umuntu wese azokwikorera uwiwe mutwaro. Yesu nabahezagire. Tugira twuname. Amen. Umuntu wese niyuname, umuntu wese niyuname, niyuname aje mu gacere, abaze umutima, abaze Imana, nawe yibaze yisuzume. Mbega ibi bintu biriko biravugwa ntacyo bikuronderako? Nimba uriho ingo kwa Yesu, kaze kwa Yesu, kaze. Nimba uriko urasubira inyuma, kaze Yesu arakurindiriye kugira ngo akugirire imbabazi. Nawe watwaye inzira nk'iy'Abaramu, nawe wafashe inzira nk'iya Samusoni, nawe uriko urajana akayambekere ingo, nawe waramaze kuba ikiraro c'abazi b'Imana. Uyu munsi hariho imbabazi, naho woba wabaye ikiraro c'abansi. Ingo kuri Yesu arakugirira imbabazi. N'umugwaneza nyinshi, afise imbabazi nyinshi cyane, yiteze guharira. Umuntu wese yikangure, aca asubire hafi y'Imana, asubire muri ka gacerere, arondera Imana, yibaze ati mbega ibi bintu bigiye guherera hehe? Imana iriteze kugira neza. Ya mufukamaho mugeze, murabaho mufukama. Imana irababona, Imana irazi imitima yanyu, irazi n'ico muyizaniye. Umuntu wese yatura ataburyarya, abwira Imana mu mutima bati ndahevye, ndavabanuye, ndagarutse. Nawe Imana irakugirira imbabazi. Tuje dusaba Pastor Serge ace yegera abasabira imbabazi. Yesu abahezagire. Mana data wa twese uri mu ijuru, turaguhaye icyubahiro, turagushimiye, turavuze turakoze nyaguhezagirwa mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti. Na ntaryo Bibiliya ivuga ngo wamuzindukwa. Haleluya! Wamuzindukwa na ntaryo yo guhamagara no kugira inama abantu bawe, ubwoko bwawe. Bibiliya yavuze ngo mbega muntu ko nakwete ikizi cyari cyo mu izina rya Yesu Kristo, ngo none nta kindi ngomba nuko umuntu yogendera imbere y'Imana aciye bugufi, yiyoroheje mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimiye, turagukengurukiye, turavuze turakoze kuri ano majambo mu izina rya Yesu Kristo. Warangirije mu matwi y'aba bantu bose bumvise ku muranga izuba ryawe. None turasenze Imana, uyu muntu wese Mana ijambo ryashitse mu mutima, mu izina rya Yesu Kristo turamusengera Mana ngo umushoboze gufata ingingo mu mutima, mu izina rya Yesu Kristo. Afata ingingo mu mutima, afata ingingo mu mutima wo gusohora, wo kwanga no gutakure
kuduserura. Muntu wese ariko arabitakure mu izina rya Yesu Kristo, numuhare Mana, numweze Mana, amaraso ya Yesu. Amen. Amubonekeko muntu wese aciye bugufi aharirwa bane hano umugisha w'Imana, avane hano indirimbo sha, avane hano ibyizigiro, avane hano imigabo bishasha mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo abo guhimbara. Urakoze Mana kuhariye, urakoze ko wejeje umuntu wese ukamugirira neza. Natwe turabyizeye tubasengeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu ari mu ijuru. Amina. Yesu Kristo arakoze. Ndumva twosengera iki kintu. Hari aho Imana ivuga abantu ntibabyumve, hari aho Imana iburira abantu ntibabyumve, hari aho igihe kiza ari kibi abantu ntibakibone. Ariko numva twosenga Imana gukangura imitima yacu. Umuntu wese yumva Imana yokangura umutima wiwe kugira ngo ahishurirwe iki gihe nuko yocifatamwo, nahaguruke dusenge Imana. Dusengere iki gihe, dusengere iyi minsi turimo yacu nyene. Imana yishurira umuntu wese ku gatwi we uko yokwifata, uko yokora. Yesu nabahezagire, Yesu nabaha umugisha. Reka dusenge Imana, Imana itugirire neza. Mana data wa twese, Mana nyene ijuru n'isi, Mana uzi ibiriho, ibiboneka n'ibitaboneka, ukamenya n'imitima yacu, ukamenya iyicaro ryacu niva hasi ryacu. Mana wewe urazi iki gihe turimwo, naho twebwe tutoba tukizi. Wavuze ngo iyo mumenye iby'amahoro none bihishijwe amaso yanyu. Mana birashoboka ko hari ibintu bihishijwe amaso yacu, birashoboka ko hari ibintu bihishijwe abantu. Muri iyi minsi hari abantu benshi bahananiwe n'igihe kibi ariko batakibona. Turasenze Mana, turasenze Mana, ngo kangura imitima, kangura imitima isinziriye, kangura umuntu wese Mana, umuhishurire inzira arimwo, umuhishurire inzira ariko aracamwo, umuhishurire iherezo ariko arajana, umuhishurire iherezo ryiwe Mana. Turasenze Mana, iki gihe gisobanye, iki gihe gisobanye nyene, turasenze ubwishurire abantu, ubwishurire abantu bawe Mana. Wavuze ngo ntuzogera icyo ukora utiriye akabanga, abasavye bawe bakubaha. Kangura imitima, kangura imitima, kangura imitima, mwemu niyururuke, mwemu yururuke, ahishura amabanga y'ibihishijwe, ahishura amabanga. Wavuze ngo mpamagara, ndakwitaba, ndakwereka ibihishijwe n'ivyo utari bwamenye. Turaguhamagaye Mana, turaguhamagaye mu ishengero, turaguhamagaye mu ishengero, turaguhamagaye mu ishengero. Ingo Mana, tubwire ibihishijwe, tubwire ibihishijwe, tubwire ibihishijwe. Kandi Mana, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu, turafashamira umwansi, turafashamira abadayimoni. Mu izina rya Yesu, imigabo y'abanyakibi, imigabo y'abadayimoni turayikaburuki, turayifashe miri. Iki gicu kibi turagihagaritse, ubushobozi bw'umwiza turabuhagaritse, turagose inzoka, turagose ibisigo, turafashe imira abadayimoni, turirukanye, turasenze igihugu gitabarwe, ishengero ritabarwe, ubushobozi bw'Imana buruke, busanganywe. Urutapfa kuri we byose, ibisigaye wishurira abantu bawe Mana, kandi ubagendere ubane nabo muri byose. Icyubahiro cyose ni kiwe kwawe mu izina rya Yesu Kristo, amena. Nuko abantu bagwaye n'abafise imitwaro itandukanye bahaguruke dusenga Imana. Dusabe Pasiteri Deo yegera asenge, asengera abantu bafise imitwaro, abantu bafise ibibazo, imisozi iri imbere yabo. Yesu abaheze.
turagushimiye mana data wa twese, turagushimiye kuri kumwe n'ishengero ryawe, uri kumwe n'umuntu wese ariko arakurondera, ariko arakwegera muri kano kanya, yizeye ko ukiri wa wundi Yesu, ko wari urejo n'uno munsi niko ukiri, niko uzokwama gushitsa ibihe bidashira. Aba baje mwami bagwaye, mana yo mwijuru, bagize ubwenge bukuronderera iwawe gukira, bizeye amasezerano yawe. Ndagushimiye ko ari ay'ukuri, ko ayo kwizigirwa, nawe uwo kwizigirwa. Turagushimiye n'ingeno yashitsa, ubakore ko muri kano kanya ubushobozi bwawe muri kano kanya bwururuke, ubakoreremwo, werekeze ijambo ryawe, ugaragaza ibitangaza n'ibimenyetso. Umuntu wese yishugwe, ahabwe icyo asabye muri kano kanya. Umugirire ubuntu, azogushime, azogushingire intahe ko wamutabaye, ko wamukijije, ko yakwambaje ukitaba, kukuba hafi y'abakwambaza bose. Urakoze kubyumva, urakoze kubikoze. Ndabisabye mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana, amen. Abumvise amajambo mukayakira mwese, Yesu abaheze kugira musubire muri bana.